L'ACAD France, d'une certaine manière, regrette que cette décision de reprise de la coopération ne soit pas consécutive à une réelle amélioration de la situation des droits de l'homme au Burundi. D'une certaine manière, ACAD nous ne sommes France pas contre irababazwa nuko une ingingo yo gusubira reprise de la gukorana coopération n'ibihugu vya Buraya européenne et itisunze uko Burundi, uguhonyanga mais il agateka faut se rendre kazina compte que les muntu engagements qui avaient été vyifashe mu pris Burundi. par le Muri Burundi, mais rusangi également par l'Union ntiduteye kubiri européenne, nuko n'ont hosubira pas été kungwa respectés. ubucuti Les hagati sanctions y'ubumwe avaient bwa été prises Buraya en n'Uburundi, ariko 2016 à la tubwirizwa suite de gusuzuma ko graves ivyo biyemeje violations des droits haba ku humains ruhande en rw'Uburundi 2015, canke et les rw'umuryango wa autorités Buraya burundaises mais vyubahirijwe. également l'Union Ibihano européenne vyafashwe mu s'étaient bihumbi engagées bibiri sur na des cumi na matrices gatandatu à kubera respecter. uguhonyanga agateka Or, kazina si on muntu reprend ces birenze matrices urugero d'engagement, vyabaye mu on mwaka voit qu'un w'ibihumbi certain bibiri nombre na cumi na d'engagements n'ont pas été gatanu. respectés, Uburundi notamment n'ibihugu le vya soutien Buraya accru à la vyari société vyiyemeje civile et aux défenseurs guhuriza des ku droits humains, cokorwa. ce qui a Aha fait rero la lutte uravye contre intumbero bari l'impunité, bihaye également biragaragara ce ko qui a bimwe bimwe fait le désarmement bitubahirijwe des na Imbonerakure. cane cane ivyerekeye Et donc sur ce amashirahamwe volet-là, adaharanira on se rend ivyicaro vya compte que d'une politike certaine be manière, n'abaharanira agateka cette kazina reprise de la muntu, coopération est ibijanye no avant tout kudahana un be compromis n'ivyerekeye de réelle kwaka politique ibigwanisho pour l'Union imbonerakure. européenne. Kuri Les ivyo droits humains rero sont tubona ko reconnaissus. ubwo bucuti Selon bwisunze nous, le gusa moment n'était intumbero pas ya opportun politike, pour ivy'agateka une kazina reprise de la muntu babanje coopération. kubishira On attendait iruhande. Ku davantage bwacu ibihe ntivyari d'amélioration de bwagere la ko situation des droits imigenderanire humains au isubira kuba. Burundi, que Twari les turindiriye engagements ko pris par haba le Burundi intambwe mu soient vy'agateka kazina davantage muntu mu respectés. Burundi, ko Il nous ivyo semble Uburundi que bwemeye vyoja mu ce ngiro. compromis Insiguro est avant twobiha tout nuko fait de tubona volonté umuryango wa sincère de Buraya s'entendre. utashatse guheba L'Union européenne et Uburundi ses États kugira membres ne veulent Uburusiya pas se ntibuce retrouver buharonkera akaryo avec muri le bino bihe Burundi et birangwa no éventuellement laisser kunyinyana le propre biboneka gouvernement ku de la mugabe Russie w'isi dans un ku contexte nyungu za international bamwe tendu n'abandi. avec ce Ikiboneka gouvernement en nuko iyo exercice. ngingo y'ubumwe Il bwa est Buraya clair ari que ikimenyetso cette kidashemeye c'uko décision de ivyo l'Union bihugu européenne vyirabiye envoie un hirya ku signal kungene très agateka kazina négatif muntu kifashe comme mu quoi l'Union Burundi, européenne ne nuko prend abakoze peut-être ivyaha pas bien batariko mesure de la barakurikiranwa muri kino situation gihe. actuelle des droits humains au Burundi et que du coup, d'une certaine manière, les auteurs de répression dans le passé se sentent peut-être moins sous pression actuellement.